ntabwo twagiye mu ishamba ngo turwanye akarenganyo hanyuma abantu baze baranyuruzwa bagenda amazima yongo, si ibyo twaharaniye. uyu munsi amarementanya, uburiganya mu butungane, ibiki hajya rero niyo bavuga ngo iterambere, n'ukuri kw'Imana nta terambere ishoboka ahantu ubutungane utabona yuko buriko buratunganiriza abantu by'ukuri. Ubutungane buridogerwa. Umukuru w'igihugu wenyine avuga ngo 80% y'imanza zicibwa nabi. None bimeze gutyo. Uyu ni Agatogwasa, umwe mu banyepolitike bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, akaba yiyemeje kurwanya akarenganyo n'agacinyizo karanze igihugu cacu kuva kironkejwe intahe yo kwikukira. Uru rugamba yarutanguriye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1980 igihe yinjira mu muhari Parti Hutu, Parti pour la Libération du Peuple Hutu, umuhari wari watangujwe na Gahutu Remy. Kugeza n'uno munsi izina rya Gwasa riracari ikimenyetso ca resistance politique. Yarakomeriwe yakumugambwe we FNL, arawuheba shingo yundi mushasha CNL, naho nyene ntivyagenze neza kubera ko muri ntwara no mwaka w'2024 yatembagaje ku burongozi bw'uyu mugambwe. Ninde mu by'ukuri Agatogwasa? No munyepolitike asanzwe nk'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD canke n'itafari rikomeye ryegejwe inyuma kandi ryari rikenewe mu mushinge w'iterambere ry'u Burundi. Ndaguhaye ikaze mu nkuru y'urugendo rwa politike rwa Agatogwasa. Bamenye yuko ikinyoma kizokwigera gitsinda ukuri. Inkuru y'urugendo rwa politike rwa Agatogwasa turutangurane n'umugabo yarahejije kuronka diplome ya doctorat kuri Université Catholique de Louvain mu gisata ca science du sol canke ubumenyi bujanye n'isi ndimwa. Uyu yari Gahutu Remy, umwe mu ncabwenge Burundi bwari bufise muri ico gihe. Amaze gushika mu Burundi ntagiye yahamaze, yahise ahungira mu gihugu c'u Rwanda catwagwa na President Juvenal Habyarimana. Gahutu Remy amaze gushika mu Rwanda yabonanye n'abandi bahutu bari bahunze ubutegetsi bwa Bujumbura, maze batangura kwegeranya biyumvira gushinga umuhari wa politike. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1979 Kigali mu Rwanda habereye inama idasanzwe igira gatandatu yahuze igihugu c'u Bufaransa n'ibihugu vya Afrika. Colonel Jean Baptiste Bagaza yaheruka gutembagaza ubutegetsi bwa Michel Micombero yarayitavye, ariko ntiyari wenyene. Muri iyo nama yahahuriye na Gahutu Remy, maze muri presentation yiwe Gahutu Remy yateye akama bari ngaho kuvugira ubwoko bw'abahutu bwari ko buricwa mu gacerere. Inyuma y'iyi conference iperereza ry'u Burundi ryatanguye kumurondeza uruhindu. Gahutu Remy yahise ahungira mu nkambi ya Mishamo mu gihugu ca Tanzania, ahaje kuvukira umuhari Parti pour la Libération du Peuple Hutu, Parti Hutu. Aba ba Parti Hutu bipfuza ibiganiro na leta y'u Burundi, ariko ntivyigize bishoboka. Baza kubona ko bategereza gushinga ishami rya gisirikare, maze bagita Force Nationale pour la Libération, FNL. Muri iyo myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1988 icuka ca politike mu Burundi nicari kimeze neza, kimwe n'abandi bahutu baronderwa n'ubutegetsi bw'ico gihe. Agatogwasa yahungiye mu gihugu ca Tanzania ashikira mu muhari Parti Hutu. Mu kwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1989 iperereza ry'u Burundi rifatanije n'irya Tanzania bahagaritse Gahutu Remy ari kumwe n'abandi ba Parti Hutu 12 mu nkambi ya Mishamo. Yajanywe mu gasho ari naho yapfiriye kwigenekerezo rya 17 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990. Ubutegetsi bwa Tanzania bwatangaje ko yishwe na malaria, ariko Amnesty International mu Rwandiko yashize habona inyuma y'imisi 5 y'urupfu rwa Gahutu Remy batewe amakenga n'ivyashikijwe na leta ya Tanzania. Iyi Amnesty International yavuga ko icahitanye Gahutu Remy gifitanye isano n'icyatumye afatwa agapfungwa itabaye malaria nk'uko byashikirijwe na leta. Inyuma y'urupfu rwa Gahutu Remy, Agatogwasa niwe yasigaye ku burongozi bw'umuhari Parti Hutu FNL. Yakomeje kurokita abajene b'abahutu bari bahunze igihugu, maze FNL irakomera. Kuva ico gihe
havutse urugamba rushasha rwo kurwanya leta ya Buyoya hakoreshejwe umuheto. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990 ibiganiro hagati ya leta na Paripehutu FNL vyaratanguye ariko nta cavuyemwo, ahubwo ibitero vyakomeje kwiyongera. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 Melchior Ndadaye yarahije gutsinda amatora yagandaguye bunyamaswa, maze abari bafise umwizero w'amahoro bongera guhunga igihugu. Ibi byaje kubyara yundi muhari Conseil National pour la Défense de la Démocratie CNDD n'urwego rwa gisirikare FDD. Ico gihe leta y'u Burundi ntiyari hanzwe na FNL gusa, n'aba FDD bari baje bafise ishavu ryinshi. Perezida Buyoya yararemerewe n'ibitero by'imihari ndetse hakiyongera ko n'ibihano byaheruka gufatirwa leta yiwe byakurikiye itembagazo ry'ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996. Biravugwa ko Perezida Buyoya yipfuza ibiganiro ariko umushikiranganje wo kwivuna abasi Firmes Nzoyiheba ntavyerekwe. Ati jewe ndi umushikiranganje wo kwivuna abansi, umushikiranganje wo kwivuna ivyo bipfa mutima. Ndi umushikiranganje wo kwivuna abansi, wo kwivuna ivyo bipfa mutima. Mu bice bitari bike vya Cibitoke na Bubanza n'abatinjiye mu gisirikare, abasore twarabahaye abatari bake ibikoresho. Bamwe tubaha ingoho, abandi tubaha imiheto y'ikirundi, abandi tubaha imipanga n'amacumu bagakurana n'abasirikare. Nta mu FDD cyangwa mu FNL ahunahuna mu bice bitari bike vya Cibitoke. Uyu nawe ariko yahavuye ahitanwa n'isanganya ridasobanutse ry'indege ya kajugujugu ku musozi wa Gihinga Mwaro mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. Nta uzi neza mu vy'ukuri ko Firmes Nzoyiheba ariwe yari intambamye ku ntambwe y'amahoro Buyoya yashaka gutera, ariko inyuma y'urupfu rwiwe ibiganiro ku nshuro ya mbere vyarabaye maze bihuza leta y'u Burundi n'abandi begwa n'ikibazo c'amahoro n'umutekano mu Burundi. Aha hari kwigenekezo ya 15 ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. Iyi nama yari ihagarariwe na Perezida Nyerere yamaze imisi 6 bihweza uko Barundi bokongera gusubiza hamwe bakubaka igihugu inyuma y'imyaka myinshi bariko barashihana. Muri ibi biganiro harimo imigambwe itandukanye nka Frodebu, Iprona, Paripehutu n'abandi ntarinze kudondagura. Ibi biganiro rero nivyo vyahavuye bishikana ku masezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi na CNDD-FDD mu mwaka wa 2001. Ariko nubwo CNDD-FDD yari hagaritse intambara, Paripehutu FNL ntiyemeye amasezerano. Yo yakomeje urugamba ndetse ikomeza kugaba ibitero karahabutaka kuri leta y'imfata kibanza ya Domitiano Ndayizeye. Mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2005 ibiganiro hagati ya Paripehutu FNL na leta y'imfata kibanza ya Domitiano Ndayizeye vyarongeye gutangura. Ivyahavuye bishikana ku masezerano yo guhagarika intambara burundu mu mwaka wa 2006. Inyuma y'imyaka 20 Agatogwa Sari mw'ishamba yatahutse mu Burundi aje kubandanya urugamba rwa politike rutari goroshe muri ico gihe. Abari abagwanyi ba Paripehutu barademobilijwe, abandi bashikwa mu nzego za gisirikare nkuko bari bavyumvikanye mu masezerano. Imbere yuko amatora atangura ibintu ntibyari byifashe neza mu gisagara ca Bujumbura. Amagrenade atari make yaratewe yica abagera ku 8, abarenga 60 barakomereka. Ubutegetsi bwaketse aba FNL ndetse bamwe bafatwa kubwo amatohoza n'urwo rwa Gatogwa Sarura kikuzwa. Ico gihe ibintu ntibyari byifashe neza hagati y'abanywanyi ba CNDD-FDD n'aba FNL. Ibyavuye muri amatora turabihakanye twivuye inyuma y'amatora y'abajinama b'amakomine. FNL yahavuye yikura muri aya matora ndetse Gwasa acaraburirwa irengero, yongera kuboneka ku mugaragaro mu mwaka wa 2013. Inyuma y'amatora y'2015 Agatogwa Sa yabaye icegera c'umukuru w'inama nshingamateka, ivyasa naho agahengwe kuriwe kari gatanguye kuboneka. Umwaka wa 2018 yashinze umugambwe CNL inyuma yo kumwaka umugambwe FNL. Inyankamugayo abayoboke biwe ntibamuhemukiye kubera ko mu matora y'umwaka wa 2020 baramwitavye bamwereka ko bari kumwijana kwijana.
aya matora yaratandukanye nayo mu yindi myaka. Muri uno mwaka w'2020 imigambwe ibiri yari ihanganye bikomeye, CNL na CNDD-FDD n'abakandida bayo Gwasa Agathon na Evariste Ndayishimiye. Umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni watangaje ko hatsinze CNDD-FDD ibintu aba CNL batabonye kumwe n'uwo mugwi seni kubera ko bemera ko aribo batsinze amatora. Mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2024 CNL yongeye kuba akajagari. Mikoraniro kaminuza y'uwo mugambwe ryabereye Ingozi. Abari muri iryo bemeje ko Agathon Gwasa atakirongoye umugambwe CNL. Batoye umusubirira ku burongozi bw'uwo mugambwe ari we Nestor Girkwishaka. Uyu niwe yahavuye yemezwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ko ari warongoye imbere y'amategeko umugambwe CNL. Kuri Agathon Gwasa byasa naho bimurangiriye ko atahandi ari buce mu kwitaba amatora y'umwaka w'2025. Ariko mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2024 yatangaje ko yinjiye mu runani Burundi bwa bose. Urunani rwari rumaze iminsi mike gwemejwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ariko Gwasa n'abashinga amateka bagenzi we bava mu mugambwe CNL bari bashize ku ntonde z'abitoza. Ibintu ntibyaje kubagendekera neza kubera ko mu gwiseni waciye usubiza inyuma izo ntonde kumvuza uko batakurikije amategeko. Agathon Gwasa yitwariye abamukuye ku burongozi bw'umugambwe CNL, ariko kugeza n'uno musi avuga ko ubutungane budashaka guca urubanza. Le dossier piétine, ou tout au moins les institutions juridiques piétinent, parce que effectivement, comme vous le dites, nous nous attendions à ce que une séance. Twari twahawe isango ryo mu kwezi kwa Kigarama, ariko kugeza n'uno musi turi mu kwezi kwa kabiri ntituzi mu by'ukuri igihe ubutungane buzokemurira kino kibazo. Sorosezira pour en fait traiter cette question. Mu kiganiro agiranye n'ikinyamakuru Yaga, abajijwe niba hari ibintu ashima kuri ubutegetsi bwa CNDD-FDD, Agathon Gwasa ati ntavyo mbona. Iciza ndashobora kukibura. Mugabe bibi ni byinshi. Ntabwo twagiye mu ishamba ngo tugwanya akarenganyo hanyuma abantu baze baranyuruzwa bagenda amazima yongo. Si ibyo twaharaniye. Uyu munsi amarementanya uburiganya mu butungane ibiki ajya rero niyo bavuga ngo iterambere n'ukuri ko Imana nta terambere ishoboka ahantu ubutungane utabona yuko buri ko buratunganiriza abantu by'ukuri. Ubutungane buridogegwa. Umukuru w'igihugu wenyine avuga ngo 80% y'imanza zicibwa nabi. None bimeze gutyo dushimiki rero mu gihe ubutungane butari kuva mu bihumbi kwari wo mushinge uko igihugu cari mu 2005 niko kikire mu 2026 ahubwo birunyuka nta ntambwe dusubira inyuma. Ndaguha karori none muri za 60 Burundi bumaze kwikukira twagiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Umugambwe umwe ushushiraho ikintu cy'igitugu ikoresheje ugwaruka rw'abajerere. Uyu munsi ugaruka bw'umugambwe uri ku butegetsi ubona rukora iki? Uyu munsi ko tuvuga ngo turi mu migambwe myinshi, murabamenyesha amakuru, ni mumbwire imigambwe mubona ku rubuga iriko iramamaza ivyiyumviro vyayo, ni mumbwire imigambwe muriko murabona iriko irakora ibikorwa ubona uti iyi migambwe irafise kazoza. Niyihe? None mu gihe ariko irahari ku mazina ariko mu bikorwa ntayo. Na CNL mwahora murongoye ntayo mubona? Sindabizi mwebwe kumbure mushika hose ngira ngo cembwa ntayo mbona. Nuwo uri ku butegetsi murabona ko nawe nyene vyamaze kurengera ku buryo wiyitiranya n'igihugu.
utari muri wo ntacubaza, utari muri wo nta kazi, utari muri wo nta soko, utari muri wo aho none tuvuge none ngaho woheza ukaza gushima ibindi bihe kandi ubona yuko ibintu biriko biragenda bisubira inyuma. None hari uwo havuga ngo ntari muri bo kandi batowe 100%. Batabarundi bose n'abagumya abantu. 100%. Bavuga batabarundi bose n'abagumya abantu. Ariko burya atari gusuzugura abantu. Abarundi bafise ubukene nk'ubwo bafise. Abarundi babuze ivyankenerwa kugira ngo babeho. Nibo botora 100%. Umugambwe vyananiye kubatunganiriza. 100% batarose muri iriya myaka aho abantu bavuga ati kumbure ubu ibintu vyamaze kuyangara niho bose babatora. Ukuri kuragoye ariko nta kundi. Nitukwemange nabo nyene nibemange yuko vyabagoye hanyuma bemere bicarane n'abandi turabi yuko Burundi bwoshayurwa kuko bwarashaye by'ukuri. Umukuru w'igihugu sinzi ahantu numvise avuga ngo mbengo ngo moneze ngo mbengo ngo hariya kumpanda ngo barateguye ngo biva ngo muhambamwe Burundi. No kuvuga iki? Nawe nyine narabona yuko igihugu kirahari indimuka. Arabibona. Hasigaye rero ko avuga ati none ko biri kubiragenda uko. Dukora iki? Ega Abarundi miliyoni 10 duhanze amaso we. Arivumereti Barundi nimuze twicarane turabe nyene ibi bintu tubitorera umuti. Twese twokoma amashi. Wewe raba ejo muno mushikiranganje w'ikigega ca leta ibintu yavuze ukuntu ubunyonyezi buri ku bintu by'ifumbire niki none bijya byose inzego ziba mu mugambo bumwe zose kuva hasi gushika hejuru ntumva ko ibyo byose ari ngorane. Ngira ngo kumbure yo baharimo abandi babavangiye boza barama amacanya bakagira ico batinya bakabati bohava batubona. Mukabo kubera biraye ti byose nitwebwe uvuze turamugira uko dushaka igipolisi turagituma ibiki documentation iki urabona rero ko ibintu biguma biyangara. Hituma je mvuga nti umurundi wari we wese ari mu butegetsi atari mu butegetsi nategwa ikigongwe n'u Burundi ahantu bugeze. Hanyuma uri ku butegetsi yikubita gashi ahindura ingendo. Utari muri bwo nawe ntasasire ngwego ibitagenda neza twemange tubivuge hanyuma turondera umuti wavyo ku neza yacu abariho no munsi no ku neza yabariko baragira gute yabariko bararuka. Mu gihe mu mwaka wa 2027 hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu abajijwe niba zitoza avuga ko bizovana nuko azoba yatunganijwe. Kuva yemererwa kwitoza nk'umukandida w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka wa 2010 nta na hamwe aranyugwa n'ivyo yavuyemo. Mu mwaka wa 2027 ishobora kuba ari chance ya nyuma kuri we na cyane ko imyaka ikomeza kumujana kubera ko no munsi afise imyaka 62. Urugendo rwa politike gwasa ni rurerure kuva muri Paripehutu mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1980 gushika no munsi mu rugamba rwa politike ahari umwe mu banyepolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Amateka yiwe muri politike ni manini cyane ariko yuno munsi reka tuyavunire ngaha. Ufite icyumviro canke ikibazo kuri uyu munyepolitike andika muri commentaire. Fyonda like na subscribe hanyuma tuzosubire mu bindi biganiro.